Mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye canke n'amasaha ko murakwirikirana kino kiganiro. Of course yes, nkuko mubizi ni Felix Kaongo kuri mic ya mbere muri kumwe, nkuko mubizi twamatubazanira ibintu bishasha. Uyu munsi rero twabazaniye wa muririmbyi wanyu, wa muririmbyi mukunda nawe si wundi ni Ngaya Wireless. Reka ndakwakire ngaha mu bwami bwa BDUSA ugigo ko uramutsa abakunzi bawe, abakunzi ba BDUSA ndetse n'abakunzi b'umuziki ndundi muri rusange. Hello bakunzi ba BDUSA, abakunzi ba Ngaya Wireless, abakunzi b'umuziki ndundi, ndabaramukije. Mwiriwe canke bwake bivanye naho muherere cyane samuza kubonera ko kino kiganiro. Ego. Ako kazina kawe Ngaya Wireless ni akazina wahawe n'abavyeyi canke? Ngaya ni izina ryavuye ku izina ry'abavyeyi kubera amazina yiwanje, izina ry'iwanje nitwa Ngaya Bosha, urumva nace mfata incankata Ngaya urumva sigara. Donc Ngaya Bosha ndayikura kwa casigara Ngaya. Wireless nayo nire wisi urumva nabaye buturike ncurura. Kama ibintu bice byagenda neza. Biratangaje kabisa. Ngaya Wireless umwaka bana ko turi mu mwaka mushasha, dusa nabari mu mwaka mushasha ya reka manze nkubitire gato inyuma muri 2020. Ngaya Wireless ni kihe kintu yishimira ashobora kuvuga ati jewe uyu mwaka wa 2020 ya 2020 ico nakuyemwo ni giki? 2020 nungutse vyinshi, niho na shooting video yanje, niho na recording audio indirimbo mat na yigeze kugira n'igiteramo hari mu ngo mu 12 batari mu 10 igiteramo ndi kumwe n'abawe izi design Madibada Classic Wise La Besto bari benshi bane Chris cya giteramo cyabereye kuri Bamako. Ego kuri Bamako. Ni kimwe mu giteramo wari watumiwe na novuga no mu diaspora asanzwe akunda umuziki ndundi ni Saidonyanka. Wibaza yuko ari gikico bacatumye Ngaya Wireless ashobora gutumirwa nk'umuririmbyi ariko arakora muri 2020? Yumvise igikorwa ciza Back in Love nico catumye, kuko ico gihe twaturi en contact arumva indirimbo yiwanje niko kuca ntumira ndaronka ibakwe nanje ryo kujya mu bandi. Ngaya Wireless hari n'ikindi giteramo twagiye tubona amafisha agiye atandukanye cabereye kuri Jardin du Peuple. No giteramo hari mu kwezi kw'icumi ya itariki 29 harimwo Dramati, harimwo D1 SK Mashuha Alovich. Ni yihe strategy nka Ngaya Wireless akoresha kugira ngo ashobore kwizerwa mu biteramo? Kijya giteramo cyaje organize Landry Promoter ari kumwe na la familia. Landry Promoter n'umuvukanyi, nuvuga kare nk'umuvukanyi wanje kuko BH family asanzwe harimo mutonyi wiwe. BH family nayo n'abantu basanzwe bamfasha nubwo batishoboye, baracanga cyane, donc turacanga n'umugwi na jewe ndimwo w'abagenzi biwanje, donc duhari kubera dufashanya, donc baracanga kugira ngo bamfashe. Urumva rero Landry Promoter gushikirwa n'igikorwa ciwanje byari ibintu byoroshe, kandi kuvuga ati reka mpe mutonyi wanje na wenye nasome ku nturire agaragare, byari ibintu vyiza. Uravuze BH family twamatubona ku mapost yawe agiye atandukanye. BH family ako kantu kagaruka, BH family isigura iki kuri Ngaya Wireless? BH family ni brotherhood, ni brotherhood family. Rero brotherhood family ni kuvuga n'abantu twagiye hamwe n'abagenzi banje tubagiye hamwe kugira ngo ariyo demire bayironse bacange kugira ngo barabe ko noja muri studio, nubwo ryo bari mwe mu mwaka, ariko intego bafise niyo ko ibikorwa by'wanje byo tera bije imbere. Uwo mwaka nyene uheze harasotse indirimbo ya Ngaya Wireless yise Back in Love, imwe mu ndirimbo yagiye irakundwa n'abatari bake ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Eske Ngaya Wireless iyo ndirimbo abona uko yari yifuza ko ishikira abantu, yoba yarabashikiye kwa kundi yifuza? Ibintu ntivyama bigenda kumwe twabiteguye, ibintu kenshi rakunda gusanga ibintu vyahindutse kenshi, kandi bipfira no ku buryo, kuko hajya haba bakoresha ama platform akuze ngaha mu Burundi n'abantu kugira ngo ubone ngo baragupostinze kenshi
na kanoti gakora donc kubera bose baba bafise ico bariko bararondera nabonye ntiyoja gukora hamangara ari inzara genda nabitahura urumva rero ni nayo mpamvu kuvuga ati promotion yayo ntiyabaye ndende ego akantu gatoyi kuri back in love ngo beg you better back in love yeah back in love oh I beg you better back in love mama back in love yeah je vous demande pardon à toute faute que je fais devant toi je ne ferai pas ces fautes encore je vous demande pardon yeah ouh yeah je ne ferai pas ces fautes encore oh bébé yeah oh bébé yeah oh bébé yeah oh bébé yeah back in love Ngaya Wireless tuvuge yuko agarutse muri back in new year ego twabivuga nkuko gusa nuko uwo mwaka wumvise ibikorwa byinshi wallahi Ngaya Wireless tutaraja ku gikorwa cyawe gishasha novuga back in new year je no itakari nk'indirimbo vraiment kiragira trend ngaha mu gisagara ca Bujumbura yes Ngaya Wireless nike kintu nka challenge ya migaruka kuri Ngaya Wireless je challenge ya migaruka nca kintu nyene navuga c'uburyo buke mwaye nkenye nico kintu conyene novuga ko mpura naco hanini ikindi naco nuko urana nk'iyi ndirimbo yanje jashe nayi recordinze inshuro zine ni ikintu kibabaje inshuro zine donc ijya mbere nagiye kuri recordingira kwa Ibreezy ibintu bigenda nabi ndasubira ndayirecordingira kwa CJ Pro Beats umuhinyanyuzi asanzwe nkorera nta gikorwa na kimwe nigera nkora atarimwe adafisemo kuboko dukoze nawe nyene ico gihe studio yarimwo tuja gusanga ico gihe carte son ari ntuze yari ikomye tuja gusanga mu majwi harimwe ama noise turasubira turayirecordinga imashini yakoresha ico gihe ikirasha na disque dire ico gihe yari yifuse donc urumva ico gihe kandi na studio yaciye yugagwa bica biba ngombwa kandi ko nsubira gutigita izindi note kugira ngo turabe dusubire turondere iyindi studio tuja gukoreramo urumva byari ntiyigeze inyorohera na gatonya recordinga kandi hajya si ikintu coroshe Ngaya Wireless aragarutse mu mwaka mushasha n'igikorwa novuga ko ari indirimbo nziza nongera ndanagukeza asante sana indirimbo wise mad ya nike kintu Ngaya Wireless araba kugira ngo ashobore kuvuga ati je ino ndirimbo nshobora gukorana n'uyu mu producteur kanaka urumva je nimba ari ikintu kinini hanini nisunga numviriza mastering umuntu akora nico na mix nicano hanini je mukora mu producteur wundi noja gukorana nawe nico kintu numviriza ko nico kintu ngira kamaro mu muziki wa audio yego indirimbo yawe Made twarabonye isohoka nka audio nyuma y'imisi mikeyi ikirasohoka video tuvuge yuko ariyo strategy nziza wabonye wokoramo kugira ngo ishobore gushika kure ijya ari strategy yangiriye nakamaro kuko ni indirimbo yamanje gupostingwa kuri channel audio yamanje gupostingwa kuri channel ya Top TV nabo basanzwe bafite abantu benshi babakurikirana urumva yarimwe mu strategy donc niyumviriye kugira ngo ndabe ko hari ico kwiyongera ku bantu bahora bankurikirana canke abari basanzwe banzi ko hari abandi nobona bashasha nka nungutse yego ubundi bwo kubereka indirimbo wayise mad donc ni nk'ubusazi Made n'ubusazi rero donc uyu mukobwa donc urukundo rw'wangira umusazi kundo sinzi yuko maze kumviriza mvuga ati wandutiye aba ex banje banyamiza mu marira undemera umunezero donc hagera naho rero ncika umusazi mu rukundo kubwo mukobwa tuvuge ko ari true story canke ari kwandika nta true story ndigera ndirimba ariko harabuze gatonyi be true story uvuze ati harabuze gatoyi ubushatse impamvu babuze gato ijya ndirimbo je nkiyandika
nahise umukobwa nawe gonda draga sasa rero novuga ko ari chance mbi canke chance nkenye vyagenze nabi n'indirimbo nayo nandize kugira ngo ndoze ndaririmba turi kumwe ngume ndayivuza turi kumwe sinzi yuko umaze kuyumviriza iri romantique mu gihe je ntari na romantique wanashima ariko rero bica biranka ucuvuga ati nkubitire muri studio yankubise hoshi tuvuge ko waririmbiriye uwo mukobwa cyane naririmbiye uwo mukobwa yo kurumva ntivyabaye bigikunda urumva si true story yego hama Ngaya Wireless urakubitiye gukora amasanamu ya amfete nike kintu ura kugira ngo ushobore kuvuga ati umu director ndabona bivanye na scripting nkeneye mu ndirimbo yanje uko ndavyifuza ya umu director kana akarashobora kunkorera ca kintu nakwifuza cyambere jojo nuko direction ndiko ndandika indirimbo kenshi ndapanga na script uko ibintu bizogenda hama umu director yakoze ijya ndirimbo no muri wa muryango BH family navuga donc urumva BH family tusa nkaho twikwije nubwo tubura ikintu twita sponsor yabisa nkaho twikwije kubera CJ wankoreye audio no mu BH family donc urumva n'umuryango munini hari aba photographe akaba nyene no mu director Park Salaba urumva rero niwe yabashije kuyikora kandi ndakeka amasanamu ntasanabe ni nayo video yiwe ya mbere akoze ego hama Ngaya Wireless kuba ukorera muri BH family audio video utaja ku bandi ba producteur canke aba director batandukanye ntubona ko bizohava bigira usanga bikorwa vyawe biguma ari vya bindi nyene oya bafise ama creation bariyumvira gose kandi sikuvuga rega ko ntaja ku bandi none sinakubwiye ko namanije kuja kwa Ibris none urazi impamvu none itasohotse kwa Ibris byarapfuye birangira wagarutse muri BH indirimbo yanje n'ubu sinzi uko imeze sinzi n'ukuntu no bivuga naranayihevye subira ku recordinga bujaje urumva kujayo birakunda yo kurumva ni bwa buryo umuntu aba ariko arakoresha ni bwa buryo usanga umuntu ariko arakoresha ari bwinshi ndashaka umanze unkorera akantu gatoyi kuri mad ya wandutiye aba exe banje banyamiza mu marira undemera umunezero wanje gukundwa ntibibaho niko vyari ntarakumenya ariko warabihinduye mama so please don't break my heart never leave me oh no nzogukunda kugeza kwiherezo ibigumbagumba nico bintegeka ndakwereke ko wampinduye ma urukunda rusagasire birandengeye I'm loving again, never breaking my heart. Oh, I'm getting mad of you. Getting mad of you. I'm getting mad of you. Yeah. Kuri Ngaya Wireless urukundo ntirubaho. Sha. Chini mariye n'imyaka myinshi ntazi by'urukundo. Yego. Cyane ni kwera byanse ku muntu mugahita uvuga ati ntirubaho. Oya. Urukundo rurabaho kubera nzi benshi bakundanye kandi ibintu bikagenda neza hajya urakeka ko abantu borinda bubakana atakantu k'urukundo ata santima zirimo none kuri Ngaya Wireless habura iki sinzi jengira ngo ni kubera ntari romantique kandi twumva ngo abaririmbyi barabashobokera sana urumva kubashobokera nivyo byabindi kenshi mu mico y'ikirundi umuhungu niwe yironderera umukobwa zaza rero mu gihe ugiye gusanga umukobwa ariwe yakurondeye c'est vrai urukundo ruraza ariko ruba ruhagije tugarutse muri video ya Mad Ngaya Wireless turabona umwigeme ukuntu yari yambaye ya ari ukuntu tubona umengo ntibisa cyane n'imico y'ikirundi niko na Ngaya Wireless abibona ntibisa gute yambaye impuzu ndende nese cyo abarundi bashaka ariko si video yose yari yambaye impuzu ndende ntaco basi nubwo yoba yarambaye ngufi ni kugira ngo minyatirise neza minyatirise neza hagira ikintu basi gikurura yani erega video
si indirimbo zimwe yo gutambira imico n'akaranga indirimbo y'urukundo twatinze nkaho tubana turi mu nzu imwe tubana urumva nawe ntiyoca agenda gukwembeka ari kumwe n'umuntu bakundanye b'imico bari ukwabo cyenda ukwanje ntihagera ko ndirimba imico nzorondera bamwe batamba intuzenya umuyebe bamwe usanga bambaye imishanana ukuntu hama ndabashiriyemwe nabo nyene bagira indirimbo imaze iminsi mike yisohotse feedback nga wireless ariko araronka imeze gute sinovuga ngo ni nziza cyane kuko nayo nyene novuga kuko irikirabura promotion sinzi naho bifira ni ikintu ngira ngo nzokwiga after kubera hajye uko umuntu ahura n'ikintu niko atera yiga ibindi bintu byinshi ariko feedback ni nziza kuko jewe ni nayo ndirimbo yo bifise views nyinshi gusomba izindi kuri YouTube channel yuwanje urumva ko feedback ari nziza donc ndiko ndabona n'ababone yadugije ababone bangana n'ababone nari nsanzwe mfise mu gihe iyo channel yari sanzwe iriko indirimbo zitatu urumva indirimbo imwe kuduza ababone bangana n'ababone nari mfise feedback ni nziza gose nanje cyari kintangaje no ko waruvuze ati feedback si nziza cyane mu gihe nziza cyane nkuko nari ndavyiteze we waruvyiteze gute je novuga yuko nzinanye n'abantu baba promoter benshi ariko bose narabuze n'umwe yo iposta bose narabuze n'umwe yo iposta ibintu byari byanteye n'inzigo nyinshi gushikaho bamwe ndanababloka kuko hajura ona umuntu w'umugenzi wawe ataca gufashije nta nakamaro ntabakira umugenzi voilà nivyo vyiza tuvuge yuko aba promoter n'abaririmbyi byo mu Burundi tudafatana mu mugongo ryari rya mbere binabaye kubo twari dusanzwe tuzinanye rya mbere bibaye rero sinzi impamvu ariko Jesse sinovuga paske turamaze nimba hari ryari waragiye gukora ikiganiro mu radio ntavuze izina yo ngahanye simvuze bajya promoter bo ku radio ndavyumva ndiko ndavuga ati warakoze ku radio iki niki wowe afet uvuga ati abajya ba promoter nabo ndabakeneye hose nabo nyene barakenewe urazi ikintu gipostinzwe ku mbuga sico kimwe n'icyo ku radio ni ijya minota nyene biba biheze ariko ikintu kiri ku mbuga n'uwari we wese igihe cyari cyo cyose zo kwiconnectirako asanzwe ari umwabone ujya muntu kizotegerezwa kumushikira n'utari umwabone ategerezwa kukibona urumva rero nayo nyene nimwe mu strategies zituma benshi ngaha anyabaguma baboneka mu mwanya nikenga ya wireless ariko arategura kugira ngo indirimbo ishishikare kuba trend haba ngaha mu Burundi canke hanze y'igihugu ndiko ngwana niyo promotion niyo mpamvu narondeye media tour gukorana n'ama TV navyo nyene urumva biri mu bintu bifasha na cyane Ngaya wireless inyuma y'iyi ndirimbo mad abakunzi ba Ngaya wireless bitegure wo bizeze iki ibikorwa vyiza ibikorwa vyiza nk'ivyo usanzwe ibikorwa vyiza yego binabisumba mbere wanashimye jenzo bakubiti jewe sindi muri babandi uzosanga ndikonja gucreate ama base ngo bamufoto yari gusa antake artiste hajye mu artiste hari ibintu bimwe musanga bakwiye kwiyubahamo bakwiye bakubitisha ibikorwa vyiza mpaka bantahure twizere ko n'umwaka tugiye kubona mu biteramo huko umwaka uheze vyagenze yego ni bantumbera bakansaba bakantwika kanoti kisabuni nzogaragara Ngaya wireless nkuko bivuze abakunzi ba Ngaya wireless muri ko muramukurikirana ngaha kuri the best media BDUSA murumva ko abafitiye ibintu bishasha umwaka mu mwitegure Ngaya wireless ugirwa ko unashimirana abakunzi bawe n'abakunzi ba BDUSA abakunzi banje cyane umuryango wa BH family n'umuryango nkunda cyane uritanga kandi baranarenze ariko baribagira umwe wese ugasanga ari akabezwe yihojeje kiwiwe personnel kugira ngo nje muri studio nubwo usanga bitwaye nk'ikiringo cy'umwaka wose ariko urumva birabato biraba amadusaba aba boss nabonye ne batubarabe batwibuke twese turabana dushikirwe twese bavuga ngo vomera zose ntaho zizokwamaka abakunzi ba BDUSA reka ndabasabe nabonye baje kuri channel Ngaya wireless donc ban supporting uko bashoboye YouTube yanje Ngaya wireless
Facebook yanje page nuko nyene, Instagram niko kuko, Twitter nuko na lo 27 imbere madire iraboneka kuri platform zose. Platform zishika 15. Reka naho nyene ndabasabe baze basimbire ko ni intege no kudutera intege birenze. Yego. Ngaho waresi inyuma yuko ugenda ndafise utubazo tubiri ngomba kukwibariza. Yego. Aha mu Burundi dusanzwe dufise aba artiste benshi. Nuwe mu artiste ngaho waresi yakuze arabira akavuga ati jewe ninaca mu nzira ya naka ashobora kuzoshika. Aha mu Burundi nyine aha. Sadwi. Yego. Uramukunda cyane. Ndamukunda, nabaye n'umufana wiwe, narabaye muri team Satura. Warabaye muri team Satura. Yego. Umunye muravuga ati nanje ubu wamanda bikore nka ngaya wireless ku ruhande rwanje. Akandi kabazo nakabazo nyene gasanzwe bavyakiriye gute kubana natwe muri BDUSA? No munezero udasanzwe. Nanyakiriye neza mu majambo make. Hajya hari ahantu rego umuntu ashobora kuja gace usanga harimo akantu ko kumwirengagiza kuri ugasangana ibintu akantu kakagaye nyene kagaguma kabonetse. Rero hajya umuntu rero usanza kwakiye akakwereka igishika, urumva n'ibintu biba bihagi donc birahagije birashimishije. Yanyakiriye neza gose. Unadusezera ugenda nk'umuririmbyi. Ngo nzogukunda kugeza kwiherezo, ibigumbagumba nico binegeka, ndakwereke ko wampinduye ma, urukunda rusagasire, birandengeye birandengeye, I'm in love him again, never break him my heart, we are meeting in my mind, unkoraho nikora twama twibereye so far, girl, I don't waste your time, I'ma really give my heart, you got me gone blind, oh my baby, abandi simbona, you blow my mind, fata umwanya buri musi nkwiyumvira, you my only one, I will never make you cry, oh no no no, I'm getting mad of you, getting mad of you, I'm getting mad of you. Wow, yeah. Akaririmbo kari romantique sana. Of course yes, bakunzi ba BDUSA twari kumwe n'abamuririmbyi wanyu ngaya wireless. Novuga ko n'umuririmbyi ariko arabikora neza muri entertainment na showbiz nga mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Of course yes, twaryohewe kubana nawe. Of course yes, turabakunda cyane. Mukubitire kuri YouTube channel cyangwa imbuga zigiye zitandukanye za BDUSA. Mugire like, comment, share, ntimwibagire gufyonda kuri kagakengeri arico twita subscribe. Of course yes, mwari kumwe na Felix Kaongo. Turabakunda cyane. Ciao ciao. Big up.